Ibikorwa byo kuzibira ibinogo mu mabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura vyari bimaze igihe vyarahagaze. Lieutenant Colonel Bigirimana Constantin yaratanze insiguro y'igituma ivyo bikorwa byari byahagaze, agira ko arahumuriza ko ibikorwa bigiye gusubira gutangura vuba. Umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara ngo ba warahebwe. Ntiwahebwe, twagize ibibazo vyo kuronka ibikoresho. Murabizi ngaha mu Burundi nta kaburimbo twikorera. Ariko iyo kaburimbo ubu duheruka kuronka amatoni 400 tugiye dutangure gukoresha ibikorwa. Hari n'izindi 400 ziri Dar es Salaam. Tugifise ikibazo gitoyi cyo kuronka ingene turiha amadolari bakeneye. Rero dushaka ko dufashanya muri ico gikorwa ca pavage. Dufashanye muri ico gikorwa cyo gusanura ibinogo mu mabarabara. Ubu nibaza ko dusa n'abazobitangura neza mu ndwiza. Hari ivyo tukiriko turitunganya. Rero tusaba mwebwe mujeje intwaro mudufashe kugira identification y'ahari ahamerewe nabi gusumba handi. Vuza ahamerewe nabi hari haho usanga ibarabara ryaraheze ryose. Aho ryaheze ryose ntitwohashira muho tuzibira ibinogo. Ntiyabaye amasigara cicaro kuko ibikorwa byo kuzibira ibinogo mu mabarabara biriko birakogwa mu bice bitandukanye. Aho twovuga ibice bimwe bimwe bigize ibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo, kwibarabara ryitiriwe Muyinga muri zone Bwiza, ibice bimwe bimwe biri kwibarabara ryitiriwe Iprona, aho hakaba ari aho twashoboye guca. Ariko n'ahandi mu bindi bice ikigo ARB kiriko kirakora mwene ivyo bikorwa nubwo ari ahandi hatarakogwa, ariko icizere kirahari cyuko hazoshobora gushikirwa kuko ibikorwa bikiri mu ntango. ARB iriko ikora ivyo bikorwa mu gihe ifise izindi nyubako zirenga 115 itegekanya gukora, agashobora kwiyongerako n'izindi zitateguwe bivanye n'ihindagurika ry'ibihe.